Iyo mutandukanye n'umukobwa wibaza yuko iyo mutandukanye yicuza ikintu cya mbere wowe ukwibaza ko yo kwicuza cyane cyo bari giki. Kwanza Jesse nandukana n'umukobwa. Aya Amina mbe uvuga mino yuheje. Amina wa Medicine. Umva Amina wa Medicine urazomu. Je. Nibameba guti womeba. Uraheba. Je kwanza na mukobwa twagendanye amevi. Nibikunda ko bomeberi. Turabonamo Kidum yambika impeta umukobwa yari mu Queen video bikaboneka yuko wewe wari umupare wiwe urubanza rwahereye K-Back abantu bari bahari sikota n'icupa nanyoye sawa jamani mgumu kweli kweli mzee ni noma sana ni mgumu noneho ko naripa mugana nje naciye mpindura ndamugati follow me acha na huyo for me sasa mtu umwe hapa ni hata soda kikubwa wewe wimvira ko yakurikiga K-Back kwanza mimi mtu najiamini najua kupana ke uliza tu utanga ke utabizi nini K-Back hajyanye uramaze kuvyumva babivuga cyangwa nivyo wibona ko K-Back Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakanya makuru chima kibazanira bishe muvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana hama dusubira dukengurukira nabwo bakunzi ba Bude bakunzi ba Bujahit TV. Yes, right now novuga yuko twagendeye novuga umuntu adasanzwe, novuga hit maker, mu bro ari gusoreka igisaso hamwe na Kidum kibuganirizo novuga umusaza mu legend novuga umuririmbyi wa kera twese twakoze tubona twese twakoze twemera. Yes, ni K-Back ari gusoreka igisaso hamwe na Kidum kibuganirizo. Vipi bro? Poa sana ne? Ninazani meze neza. Gira tubane tibanira karamata nkugira umwamikazi urabikwiye ekuri kibasumba. K-Back muracyibutsa ko dikata cyambere. K-Back arafise kibasumba kwe. Kibasumba nje ariho yobura gute. Wenda ndavyiteze ko aho kunyangusha. Yes, K-Back kuno musi kugenda gute kwanza K-Back? Kuno musi wanje kugenda gute neza cyane yego byinshi wari wategeka kuza kubirangwa kuno musi urabona ko uko bigenda nko rubishaka K-Back jewe iyo nkomeye byose mba mbona uko ari amahoro kuko ivyo dusaba ntidusaba byinshi mu ncamake twamadusaba ivyo tujya ku musi gusa hari gize birenga ko ivyo tuzojya n'indi minsi mugabo byose bibari ivyo tujya umunsi byose ivyo tuba tujya umunsi ariko vyiza umuntu yorondera n'ibizokwamaho imisiyo ijambo ry'Imana ritubwira ngo uduhe ivyo kujya bidukuye umunsi ntibisabwe ko dusaba n'ivyo tuzogeje muri babandi barondera no muri kazoza mba muri kazoza ivyo nivyo twisizemo gusa kubera ko ivyo uriye n'ivyawe by'uwo munsi niko bivuga nigisabisho kimwe ngira gikora ku isi yose dawo atwese kijyanye baracemera bro utacemera nawe nzi. Yes, the K-Back turabona uri ku kazi uri kurakora uko bigenda gute K-Back ndabona abana banini benshi bakiriya bize gute ndi ku kazi natonze ku kazi ndiko ndadandaza n'ibirato byose ngaha ni bon yego kila kitu kinaendeka fresh shima Imana gose K-Back cyane. Yes, ni indirimbo uriko gusora na Kidum bro nico cyatumye kwanza tukuna kurondera K-Back n'amakuru menshi za kubaza kuvyerekeye ubuzima bundi bwakurikiye nyuma y'iyo ndirimbo ko ni benshi kumbure baje batangwa kumenya n'izina rya K-Back batari bazi K-Back kuko hari abantu biyongeye kuba warakoranye na Kidum kibuganirizo mbega nka K-Back yakoranye na Kidum kubwiwe harabona inyungu ko ariko yarakoranye na Kidum icyambere inyungu ntiyobura nongera ndanamushimira cyane kuko afise icamari yamariye n'ubundi no muri katuzo dose ivyo tuzomarirana nongera mvuga nti nawe nyene kuba akorana n'ugwaruka rushasha canke ababona yuko ari batoya biwe ni wa mugani w'ikirundi bavuga ati agakoni uzokitwaza mu busaza ugaca hakiri kare nivyo vyuko nyene nawe rero ari karikira agakona azokitwaza mu busaza kuko ibyo azoba atariho azoba adahari cyangwa azoba yarabihagaritse ariko azokwama mu mitima y'iwacu kuko natwebwe niko bimeze
abafise ivyo yabateyemwe mwebwe kumbere tuzobona aba K-Back tubabona mu Kidum kibuganirizo ni kaga ko ni nyene wumva azoguma yitwaza. lakini K-Back warigeze kuba muri monde ya karaoke ariko turakubura uja muri monde novuga yo gukurondera amahera cyane K-Back byahereye icyo tumye biriya ndabiheba nuko nabona ko uzurabe kenshi abantu bari muri karaoke ntibashobora gukora ama track indirimbo zabo bwite basubiramo za zindi nyene za babandi. Uno munsi ntari muri karaoke mba nifuza yuko nk'akarora sho kugenda muri karaoke ugasanga karaoke yose imbere n'inyuma bari ko bavuza indirimbo ya Kidum nyene bari ko bavuza izabandi ariko jewe ubu ngiye muri karaoke cyangwa ngiye n'ahandi mba numva ko nshobora guperforminga indirimbo ziwanje nkavanga n'izabandi mugabo ahanini vyiza no ko umuntu performing ivyiwe n'ivy'abandi vyamuryoheye. Yego kwacishije kibazo gitandukanye n'umuziki rwo gusohora nuko umbwiye yuko Kidum natazoba hari mwabunze kuba mukora bya bikorwa nyine ariko kwa tuzi ko Kidum ari umuntu wa mbere akunda nuvuga za muziki zo muri karaoke yakunda live music. Kidum K-Back akaba atakibikora muri no misi. Kidum ntibisigura ko akunda karaoke indirimbo zose akora aririmba live y'indirimbo ziwe nanje nivyo nshaka tugikona kuri K-Back reka tuvyitege kuri K-Back ariko K-Back amaze imyaka myinshi tutakimubona tugirira live ego haraheze igihe mugo ntibisigura ko ntabizi mu ncamake ivy'umuntu biba ari vyiwe ntibishobora kumunanira. Ndibaza yuko muri karaoke nzosubirayo gukora mfise indirimbo ziwanje n'izindi z'abandi zizoba zarangyoheye mugabo ahanini nzokwibaza kuzanje. Yego cyagutumye kwanza kugira ukorana na Kidum nga K-Back icyambere ndibaza yuko mu Burundi bwose atamuririmbyi n'umwe mu Burundi atifuza gukorana na Kidum. Udahari sinibaza yuko aba muri industry ya Bujahit nga utavyemera sinzi kuntu yiyumvira. Ico ni kintu cyambere novuga. Hama ikigira kabiri icyatumye nkorana nawe nuko nakoranye n'umuntu abizi kandi abishoboye kandi novuga yuko ari nkawe mwarimu wa byose muri music teacher director byose. Yego nico gituma washimiye gukorana na Kidum kuri iyo mvugo kubera wewe ari we yatanguriye benshi kandi wewe azi byinshi gusumbya Karim novuga K-Back aransumbya apana kunsumbya rimwe na munyeshuri angana na mwarimu ariko urifuza kuzoshika kuri stade yageze ko canke kuyirenga ni nayo mpamvu navuze ko muri karaoke nzosubira ngenda ndirimba indirimbo ziwanje kuko nawe nivyiwe yakorera. Yego muri clip turabonamo Kidum yambika impeta umukobwa yari mu Queen video bikaboneka yuko wewe wari umupare wiwe. Urubanza rwahereye K-Back urubanza ruraze hano rwahereye rujya rubanza rero abantu bari bahari sikota n'icupa nanyoye sikota n'icupa nanyoye yanasarisha si sawa jamani mgumu kweli kweli mzee ni noma sana ni mgumu mtu mimi nakuwa pale na hadi nakosa hata kinywaji ifana gusa kumbure uyifuza kumenya ko habonetsemo ubugeni muri iyo ndirimbo genda kuri YouTube channel yitwa urara K-Back indirimbo yitwa Akaramata. Ugenda ku munota urenga kabiri gatoyi uraza kubona ubwo nuvuga ubwo rubugeni jenshese kuvuga turabona ni Kidum yambika impeta umukobwa mu Queen video rwo rubanza rwa Vrega K-Back canke ibintu byo muri clip gusa. Twari mu kazi si ibintu byo muri clip karakazi twarimo tuko turapagasa mu camake. Yego Kidum yarambitse impeta umukobwa yamwambitse nyene impeta mu nzira yo gupagasa twako duca amaherere gaye imbwa nafana nyoye oyi birira umuha yandi doga gose ariko nizere ko ibikorwa byagenze neza ntacu ushobora ukeneye barakiro none ko nari pai mbwa nanje naciye mpindura ndambwira ati follow me achana huyo for me sasa mtu mwe hapa ni hata soda akajama karaja vinia sana eti achane na Kidum afate wewe si follow mwanamke alikufuata kweli sambani haujaona kweli kufuata alinifuata ni kubera nje bagati mbega kumeka umukobwa tumubona ari kumwe na Kidum K-Back menga ntibari kumwe ariko munyotso tubona muri kumwe ndo follow me kuri kikubwa wewe wimvira ko yakurikiga K-Back kwanza mimi mtu najiamini najua kupana care uliza tu gutanga care
utabizi nini K-Back hajyanye uramaze kuvyumva babivuga cyangwa nivyo wibona ko K-Back kwanza imbere yuko ukora ikintu ubanza kuba kwanza uciyemerako ushobora gutanga ivyo udafise utanga ivyo ufise sasa nangakia ko ndayifise utayifise nayo watanga kenshi iyo mutandukanye n'umukobwa wibaza yuko iyo mutandukanye yicuza ikintu cya mbere wowe ukwibaza ko yo kwicuza cyane cyo bari giki kwanza Jesse nandukana n'umukobwa tutandukana gute ngira utandukana n'umukobwa iruheba jewe nibameba gute bomeba uraheba aya ntabwo mvugira ibitari ivyo bigero jawe ibyoye ngenibuke ibyoye nje kwera imengo n'umusore tubandanye ibintu ariko K-Back watubwiye ko utanga keya K-Back ndifuza kumenya ati mbega ko utanga keya mbega muri babakobwa mugendana cyangwa babandi mwagendanye bikanka nigiki wikumvira yuko yo kwicuza mwaratandukana je kwanza na mukobwa twagendanye ya mevi nibikunda ko bomeberi uraheba akaguma kurondera nene umeba kubera iki oya yes kubera saizi ko K-Back ateri nkora ariko nakireka tubyizere yes ariko K-Back turabona uko unafanya kazi maboko sawa none ibijya birato twabonye mwari mwambaye zige muze mwari mwambaye niwe wambitse Kidum cyangwa hari undi muntu yabambitse K-Back jewe nije nkora byose ni jewe umva sijo kugenda kwambikwa n'undi muntu biratumba ndavyifitiye ndabidandaza impuzu ni kwa kundi nyene je video igeze ndamenya ukuntu nipanga yego ikintu udashimye kujya kurondera abandi K-Back bamfasha kucerekeke kwambara kwambika muri clip ibiki nanje ndabishoboye ivyo ahubwo no kwambika abandi yego kwambika abandi urabishoboye ibyo nivyo yes ariko K-Back bakubwira ati ugiye kwirondera ubundi bwenge ahandi byo ufasha ubwenge bwanje kubera ko ubuye novuga yuko iterambere ryaje ndi update kuri internet kubuhinga ngurukana bumenyi niho mbonera ivy'ukuri n'ivy'ububeshi yego sasa ama feedback maze kuronka kuri ya ndirimbo ama feedback maze gute kuri K-Back kuri jewe sishobora kubisuzugura na kandi ndabishima n'ahandi sindabishima by'ikirenga uko navuga ko support nifuza ntiragera ahantu numva yuko inezereje deja ndi wa muntu navuga ko bavuga mu kirundi ngo ndaciyagaza aho nihambya simfise management se support nimwe y'umuntu afasha ndacyari jewe nyene nigwanira rero mu Kiswahili bavuga ati kidore kimoja umeze ariko ivyo nshoboye ni binyene nerekana kandi ndazi yuko abarundi n'amakungu barabona icyo nshoboye nkanasaba umuntu yifuza yuko twokorana ni bien mugabo sishaka wa muntu uza kumbwira ngo urumva ushaka ngo nzo gukorera ibi bidashoboka ushobora kunkura no muri mood yanje narimenyereye kwirira uduharage n'udusombe ha mugacuza kumbwira ngo urumva ngo ejo nguzu utangura kurya ngo sinzi n'ibindi birebire nje ntangura kwibagira bya bindi wimera imwe hama ejo nje mvuga ati kumbe bitanguye kugenda neza mugabo ataco bigomba kumara yego yes numuririmbyi nuvuga legend Kidum kibuganirizo babalao yes nuvuga mutama wa bose ni benshi cyangwa ni kenshi tumaze kubibona iyo akoranye indirimbo n'umuririmbyi mu nzira yo kumufasha turakunze kubona indirimbo yabari clip agacayisha kuri YouTube channel yiwe umuntu agacibaza ati mbega ku ndirimbo bakoranye na K-Back kuri tutigeze twibona kuri channel ya Kidum kibuganirizo ko turabona yabigize kuri MB data turabona yabigize kuri novuga Esternish arabigira n'abandi baririmbyi kumbure mu nzira yo kubafasha mbega kuri K-Back ho ni kubeki bitabaye muri nzira jewe twaraganiriye kuko hariho ibindi jena nifuza yuko nanje nkeneye gushikako urumva kubaka fondation y'umuntu ntibisigura ngo urumva ngo ni mpaka uce ku izina ry'undi muntu ni yari fondation mu ncamake nari nsanzwe ndi muri tere tuhanye pasi mugabo urumva pasi uhawe na Messi sico kimwe na pasi uhawe na pasi uhawe na Cristiano Ronaldo sico kimwe ni pasi uhawe na Karia ngo cugenda bazonkiza ziratandukanye
mugono ngaha muri equipe nationale pass hawe na ntibazo nkiza nibisigura yuko ico kimwe na pass hawe na kadogo naho yinjira tu baravuga ati nepo watu ariko jewe nashime ko twavuganye tukaganira nkamubwira ukuntu ndavyumva namubwiye ati jewe no deja urona mfise aba followers bake kandi twakoranya akazi byose indirimbo ni gwanje si wiwe niyo umuntu kandi kuba nabikoze kuri anumva yuko ariko bitegerezwa kuba niyo mpamvu nasize ko channel yanje kugira ngo umuntu yifuza kubona ijya ndirimbo yanje abonereho no kumenya SK back n'uyuhe akagenda kwirondera kwa Kidum umva wewe hari ashobora no kuyibona ntagende kurondera SK back n'uyuhe mugabo imba Kidum ashobora kuba yo ipostinga cyangwa nta postinge ni bien navyo nyene sishobora kubimuhora cyangwa mvuga amajambo menshi kuvyerekeranya n'ivyo gusa jiwe ku ruhande rwanje n'umutima wanje wose ndamushimira ndamukengurukira ku kigoro yerekanye support mu posta kuri status you cyangwa kuri Instagram je nibaza ko yabikoze ivyo hamwe naho yo atabikoze nazo ni drazi wiwe byose narabishaka mugaba ahanini ico namushaka ko yarakinkoreye ivyo bindi nato bikora ku bwawe nta kimwe bikubwiye mugabo baravuga mu kirundi uko ushobora gukora ikintu wewe bivanye n'ukundi ubundi umuntu yatahuye ushobora kuba nayisohoye uwo munsi yavyutse nabikora yavyutse yashavuye cyo gasanga madami we ntibahuje uwo munsi cyo gasanga iyi groupe y'abaririmbyi uwo munsi bamuciyavuje ntayiteho ivyanje mugabo je nagomba kwitaho ivyiwanje kuko nawe yari yitaho ivyiwiwe birabaho ariko aribonye kuri status kuri status yiwe nabonye ko aka video kamwe kanditse ko kajya ka video out now kajya nyene niko nabonye link narayimuhaye namuhaye byose n'ubu turacavuga gendera cyari aya kabisa nta nitezwe gupfa kuko jewe ndi umuntu w'abantu kandi ndazi nayo ko bizi hari urakati korose kumva mu barabara bivuze ngo ke back ngo amajamba toto mzuri sana ambaye tunaze kujua mu industry K back number 1 abantu utavyemera nawe uvuga rumwe mu marayika Gabriel none warubise ko je nivukana numwe oya mwijurusiyong je mvi muinga twumva ndi makuru adushikira nuko ngo wewe mu nyuma ngo arabandanyije imigenderanire n'Queen video wawe umaze gukora kijya gikoko Queen video wanje namakuru dufise dukesha kuvyo badushikiriza ko tweshe iyo tugiye kwitumbera umuntu yakoze igikogwa hari ibintu tubaza mu Queen video maze mubona ama clip menshi atandukanye naho nyene naje naramukoresha iganiro kandi no mu misi iri kuri kiranzo nzomubaza kandi naho nyene inyishu za kumizo kumfasha kumbure mu byo nzomubaza ngo migenderanire yarabandanyije K-back twarasangiye akazi twarakoranya akazi ivyo twe twavuganye byaragenze neza amafaranga twumvikanye yarayahawe nibaza yuko tuve gukora akazi nimero ya telefone ntacyo ndayifuta kuko ntacyo yari yankoreye kibi yambunye imbara yimaye nanjye narayimuhaye isaho rakomeye ikirengeye icyo ntacyo acuzi ariko mwarasangiye Noel Noel je kwanza Noel no mu dini yanje nibijayo mbo kumwifuriza basi umwaka mushasha harabaye urubanza kuri Noel ariko mwebwe ntimwafese nka Noel ariko mwafese nk'umwaka mushasha tubwe n'umwaka mushashi wacu ntiwemewe mu dini uryo rubanza mwagiyemo ujya sorti mwari mwagize yari nyabakiga Keba sorti twakoze we acha mutwasohoke hehe ndakubwire Keba nyibutsa kandi ushobora gusanga ufise na urazi igituma ndakubwiye ivyo nyine Keba uyu mukobwa twaravuganye nari nshaka ahubwo nawe nyene nzo mukoresha ikiganiro turi kumwe ariko mucangerageza kumubaza yandi makuru kuri K-back ariko makuru twaronse nuko K-back ntakimubandanye mugendana na mukobwa ntitwigeze dusohokana nko kuvyumva mbese bakubwiye ko twagendanye gute bagendanye nyene nkuko nyene nk'abantu bagendana nyene bamenyera baradutemberana canke twasohokanye twasohokanye we ivyo navyonzi kabisa navyonzi kwihakana abantu b'uruwa mbere K-back kwihakana ngasha none kwihakanye nyene ubunye
Anzo indure ni hekana ibikoko. Telefone. Telefone. Yego. Cameraman na mu telefone. Ya mu telefone. Il y a mon téléphone. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Kayback yamubwiye azimye telefone. Muradutunga inomero mwahamagaye ishobora kuboneka muri ako kanya. Mugerageza hanyuma. Sorry, the number you have dialed is not available at the moment. Izina ariko bwabibonye ni mu Queen video amaze agize imisi abikora neza yitwa AQ. Ariko ntacyo ejo turafise muri no misi turafitanye ikiganiro ko muri tuzovugana nawe Kayback muri no misi ariko tuzomenya byinshi ariko kuri vyonye ariko ayo makuru kuba mwaragendanyije mubandanya muvugana mu nyuma byarakurikiranye ivyo sivyo ndibazaga Kayback ntushobora kubihari. Jewe kwanza hajya muri video harimo aba Queen video batatu. We nabo wabonye none woje mvuga ni AQ. AQ kwanza niwe yari karambikwa bag ya mariage nawe n'ubundi muntu. Za ucumubwira ati Follow me, achara go follow. Achalam followinga. Mugago gusa ni pushings. Yachande kamba poa. Acharemera ko muzokwambara. Oya. Na jewe sinigeze ndirimba karamata. Je namubwiye hamwe yo vyemera yuko no mwitwarira muhira nkamwerekana fresh. Ariko je sinamubwiye ko tuzobana karamata. Na. Kera tubahane. Sijewe. Byanye je namubwiye ati hamwe wo vyemera je no kwitwarira nkakwereka bimuhira tukaziwanira ubwo ntakaramata je navose aho yo kwemera mva ntigeze yemera sinzi yuko yahavuye avyemera muri follow me. Yes tuvyizera ariko Kayback ni ibindi bikorwa kumbereye kuduha very soon kwanza ndiko ndaraba pusha nari kubikubwira mugabo ndeka mba ndamuga navyemeye ikindi gikorwa tugiye guhabwa Kayback ari kumwe na Mugani urabihakanye kandi wavyemeye Mugani Desire Bantu Boy better than them ndiko ndabanda ndeka nzomusaba nyene je ndi umuntu kirahari ngo waramaze no kuriha namakuru twaronsera amakuru amaze no kuriha no muri Bantu Boy nararishe mugabo ntibisigura yuko barakwemera ko muzokorana na Big Fish. Rega ntunyononere ushobora no kujya kunyononera ibindi bintu bro si sawa ivyo bintu ivyo ushaka cyo batangura kundasa Kayback atanguye ko ibibazo by'iwanje reka ngeze nga Kayback ariko Kayback mina mbe yagiye Kayback mina nduva jinzina na bamina benshi Oya mina uvuga minu yuheje Mina wa Merisan ndumva Mina wa Merisan urazomubaza sani ni waziyari kuko no wiwiwe ishwi uze ko amaze gutandukana na Merisan yacegendana na akabano Mina na nyene yabijarangoye abantu bose igeza ngaho Kayback gezaga bagomba kubukubaza turabitse geze ngaho Kayback turabona n'amashuza ameze neza cyane ucudandaza gutere Kayback n'ishuzi iye ndona ko ni Puma ni version 2020 iyi kuvuga nk'izimvi gurisha 200,000 ariko bivanye harimo n'ivya 250 350 yego ndakundi birato sinzi ko ari cyo wonsohoza rero Kayback ndashaka nsohoza ikirato shaka ndaguhe ikirato kunda makiya iyi nyina no kwambara kubera iki ndayibona kansi ko niyitwa bro shaki ndagukira kikiragoke shiramuku ndagwa kirato chizo zo kwambara nzi wa Bujahit vingira nambari ikirato cha Kayback
Mwenga ibihumbi ijana turaza kubira muze kumbwira ko naberewe gusa cyangwa ndakigura ndagura cyangwa urangabi nakikugabi kandi vision yiwawe cyangwa niyo mzenye wari ufise objectif twe kwanza twe tuvi Mwenga hariya aye mu province y'abadandazi twebwe iwacu bakubiza ha hariya nyene hama twebwe doyo kudandaza niyo iwacu ni kudandaza rero nivyo vyanje kwambika abantu kubisigura ko naravyigiye mugabo bindimo ni do yanje ni fresh kandi najurana ko ntambara nabi urabegwa sana naje ndabonye ko rero nimetokeleza kinoma kwa muda dakika chache tu imeshakuwa vizuri imeshabadilika imekuwa mwingine urabona ko ari akantu keza k'isuku kameze bien baki ni kibazo cyanyuma cyashaka kigiye gusuzira ikiganiro cyo tugira akapela Kidum aramurisha iyo ni banga hari amwe mu mafaranga ba tugiye mu kibazo cy'amafaranga tuzoba tugomba kugenda konona akazi ni gufasha base yego tugufasha yego kuko sinoronka amayiranda muri ni indirimbo cyutwagura kutwibutsa ati mbega ni indirimbo yitwa gute YouTube yitwa gute na Instagram yitwa gute indirimbo yitwa Karamata iri kuri YouTube ya K-Back indirimbo iri ukeneye kuja kuri YouTube yanje wandika K-Back Instagram wandika Karim Back kapela kidogo nyekera tubane baby follow me follow I go marry you be my wife you be my girl na 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 I no go pray with your love be my Africa queen no I go show you my love baby touch me baby touch me hamwe wovyemera je no kwitwarira nkakwereka bimuhira tukazibanira nyegera tubane twibanira Karamata yes bro none ndifuza kumenya ati mbega iyi ndirimbo ni wayanditse ni ni story nini kuko indirimbo ntiyari yanditse no kumenyesha koko Kidum umunsi wa mbere tuheza kuvugana iyo kijanye niyo ndirimbo nacengenda kuri MA gufata program ndavugana na Amir Hamadoje kuvugana acha turakora beat nca ndaririmba ndashiramo ivyo wanje turandika vyose hama mpeje kubikora nca ndindira umusaza kugira naze guhera hetse tugamire maze gufatwa kuva kare program nayifashe kubera ko nahawe rendezvous n'umusaza mugabo nayisanzwe mfise izindi zihari n'ubu zigomba gusohoka mu minsi indirimbo rero wagiye kuyisohora wagiye kugira icumbi cyo kuyisohora Kidum maze kugwa program urabona hariho okazi udashobora gupfisha ubusa nkijya ni okazi ntashobora kwica ndayitware uko bizari nagomba kuyikoresha ku mwanya rero narayirose iyo nza kwitevya gato yakipfa rero nayikurikije ku gihe barakubwira ugomba kuyipipiri tamira rimwe bigahera apana ugumuyora kenshi ndagushimira cyane urakoze cyane ni bakunzi ba Bujahit kumwe na Karim K-Back yasohoranye indirimbo bavuga kumwe na Kidum kibuganirizo ariko atubeshe waramuhaye amahera kandi twumva yuko amuhaye amafaranga menshi bro uko na pesa mu bantu batanga amafaranga mu byerekeye umuziki urimo collabo zawe ntizigenda ntizifira ubusama nawe udashitse kubivuga ariko ntaco ku makuru dufise nayo nyene K-Back yaritanze mu by'umuziki aratanga arerekana agaciro kuri wa muntu kumbure bafise ingabirano yiwe akagereza kumuha agaciro K-Back yashitse kutubwira ko Kidum yamufashije ariko waratanze na make ntaco nawe washitse kuyavuga K-Back tugushimire kandi murakoze cyane hama nkangurira abarundi muri rusangi nkangurira abantu bose bo kwisi kuja flowinga indirimbo zanje apana imwe zose ku mbuga zanje zose Facebook WhatsApp Facebook na WhatsApp ni bon Twitter Instagram YouTube channel zose ziwanje ku flowinga gira share Instagram yitwa ni Karim Back Facebook yitwa K-Back Twitter yitwa K-Back YouTube channel yitwa K-Back genda kuri YouTube channel mvuga mugira subscribe mugira comment na share kugira ngo kuvuga byobashe kubana abantu benshi batandukanye yes Karim Back ndagushimira kandi urikifise ibintu ugomba kuvuga nifuza mu Kiswahili bavuga
tusapotiane jamani, wasanii hapana kujipenda ni mbaya, tufashanye, hapana kumva yuko wafashe ukagira show ya milioni 3 ugacubona kurenza. Arabandi bayatunze muhira, arabatunze mu nzu, wenda bavyuka baraba narenzaye, ariko bafise wa mutima wo gufashanya. Abaririmbye b'abarundi twisubireko, kuko Jesse ndakunda kuraba kuri Trace TV. Izi nta muririmbyi wo ngaha mu Burundi ni baki, n'abahaca bose sinzi nashobora kwereka mugenzi we kugira aho wishike hari avyagenze uku, kandi nawe afise ubushobozi bwo kugera akorane ashike kuri ico kintu. Urukundo imbere, kubera ko aba bose tubona bagiye berekana ati jewe ndabigenza uku nawe bigenza uku, kuko nitwaba batanu atari wewe wenyene, none uri umwe ni wapfa bizoca bigenda gute? Ariko turi benshi, jewe ni napfa uzosigara, turi benshi ni wapfa nzosigara, none dushaka tubeho gute? Mudakeneye ko dufashanya sinumva. Kandi ivyo rero ntituriga turabisaba abandi bo handi, tubisaba twebwe nyene abaririmbyi cyambere, kuko indirimbo imwe ntiyotuma umuntu yumva yuko arenze, canke kuba yagize show sinzi muri Canada muri Amerika naho yo yigira mu ijuru mugakagaruka ngaha mu Burundi, ingeni ya yindi n'umuceri n'ibiharage twese dusangira, twese aho uba hose, aho uri hose umuceri n'ibiharage hose. Gusa nagomba mvuge gutya, nimuze dusangire bijya nyene, kuko nivyo vyadukujije, hama utabifise tumwereke ukuntu ashobora kubibona. Dukundana abasani, mureke imitima mibi. Urankesho imiliyoni 2 habeho bakugenzana umuririmbyi w'imiliyoni urinde kugenda kurana, nase umvuze utondana mama wazoririmba ifasi nari kuririmba, uzotwara anko wa. Nimuze dufashanye, dukora ibi tujana imbere twese, kuriki twikunda, dukundane rero. Zosubira rero inshallah, Imana bikunze ntibigegura subscribe kuri micro kumena Beni behind the camera ya CK Professional no musi nambaye fresh kubwa Karim K-Bag, ni Karim K-Bag fashion nta sokwe